Haleluya. Ndamukiriza kandi umuntu iruhande yawe. Mwifurize kuzogira ibihe byiza. Amen. Abazobishobora kandi mutegeza kubishobora, muri mufata umwanya wo kwisengera muri ibi bihe n'imyanya muzuba murimo muri kino kibanza. Tugiye kuzovuga ibibanza bitandukanye vy'Amarembo yo mu buryo bw'impwemu. Mugabo ni mu vyumve yuko n'umwanya urashobora kuba irembo ry'impwemu ku buzima bw'umuntu. Kenshi murakunda kumva tuvuga amajambo ameze gutya ati iki gihe niho ubuzima bwanje bwahindutse. Ugasanga umuntu yari karatanga ama reference y'ivyazanye impinduka ku buzima bwiwiwe. Hariho umwanya abishirako, umwanya, ibihe, amamomo, sinzi igihe kanaka cashizwe ku ruhande n'Imana kirashobora gucika ikirembo. Tuzora umwanya kubivuga, mugabo numvise cyane nubaha iri tangazo rya muhemu. Uzorufata umwanya wo kwisengera ku bwa bino bihe tuzoba turi ngaha. Ndazo urasengera byinshi bitandukanye, mugabo uzoshire umwanya ku ruhande. Hariho imyanya Imana ishiraho nk'irembo ku buzima bw'abantu, mugabo kubera ko batabibereye maso ivy'Imana yari yateguye, yari yabateguriye, canke ivyari gukoreka ntibifata ikibanza, atari kubera ko Imana itabaye umwizigigwa. Yerusalemu turabona igihe kimwe Yesu arira ku bwayo. Icamurijije yavuze ngo Yerusalemu wari warabwiwe igihe cyawe cyo kugenderegwa, mugabo ico gihe kiraza nk'irembo ku buzima bwawe, turaza kubivuga, ariko ntiwigeze umenya ko ari ico gihe cyawe cyo kugenderegwamo. Ati rero kubera yuko utashoboye gusezisa iyo opportunity yari yaguteguriwe bitewe n'irembo Imana yari yashizeho kugira ngo ibidasanzwe vyinjire mu buzima bwawe, raba abansi bawe bazogutera bagusangangure. Yesu agaca avuga ngo nta nibuye rizosigara rigeretse kurindi. Yerusalemu yazize iki? Yazize inyohonsa y'irembo ryo mu buryo bw'impwemu. Uyu munsi ngiye kugira intangamarara, mugabo ndemezwa neza mu buryo budasanzwe yuko Imana igiye kutugira neza. Ariko tubivuga kumva umengo ni amajambo tumenyereye, mugabo ndiko ndavuga kugirirwa neza n'Imana, aho Imana iza nk'umucamanza agaca urubanza kubikwerekeye, aho Imana na anticipe gato ishobora gufata ingingo idasanzwe. Reka ndavyita Imana ishobora gufata risque. Burya Imana nayo irafata ama risque yo kukugira irembo wewe ngaha muri nose. Imana igafata risque, kavuga uko vyogenda kose, uko vyoba kose, ndafashe risque. Uyu muntu ndamugize irembo, ashaka kuvyitwaramo neza cyangwa vyitwaramo, ariko ndafashe risque. Burya ugiye kuraba n'abantu babera ibibazo isi, n'abantu Imana afashe ko risque yo kubagira amarembo, mugabo barasamara. Satani araza yitiza ayo marembo ayakoresha kuba ayiwe. Ni nk'akarorero ikibuga c'indege ca Goma
ntagakaro kari ngaha hafi ni kibuga c'indege cari gisanzwe gikoreshwa na gouvernement ya RDC ya Congo. Mugabo abaroberi bamaze kuhafata ico kibuga c'indege carabandikira ubugagwa ni irembo. Uvyumvirize neza. Haheze igihe baracugurura. Ubu kiriko gikora apana kubera amabwirizwa n'amategeko avuye Kinshasa, ariko kubera amabwirizwa n'amategeko avuye muri AFC M23. Siriko muri kumuravyumva. Ubuzima bw'imihemu nuko nyene bumeze. Umuntu arashobora kuba ryari irembo ry'ijuru hano muri nosi, mugabo kubera ko yasamaye umwasa karyitiza nk'irembo. Nico gituma muze murabe saba ari bo bose satani yiyashanako, suwari wese abasuje umugwanizi arondera uburyo bwose bushoboka. Kurya tubona magatoya Yesaya igice ca 43 just mirongo ya mbere itangura. Murabe juste kino kintu uyu munsi ndagira intangamarara, ariko ndabinginze sinze mbona umuntu ejo aje adafise aho yandika, kuko byose ntibishobora gukwigwa mu mutwe. Amen. Muzana aho mwandika kandi apana telefone. Oya, nimurondere kane, nimurondere ikaye, nimuzane ikaramu mwandike. Muzobikenera apana muri kino gihe gusa, no mu gihe kindi kizoza. Haravuga ngo none uko niko Uhoraho agize uwakuremeye yewe Yakobo akakubumba yewe Isirayeli, ati ntutinye kuko raba kino kintu nagucunguye, naguhamagaye izina uruwanje. Uyu ni umuntu Imana agize irembo hano muri nosi. Umviriza rero ku murongo wa 2, ni waca mu mazi ndi kumwe nawe, no mu nzuzi nizokurengera, ni waca mu muriro ntuzoja kandi n'urubeya ntiruzokubabura. Ku murongo wa 3, murabe kino kintu, kuko je nduhoraho Imana ya uwera wa Israeli, umukiza wawe. Kubera ko Imana yahisemo gufata ino risk yo guhindura Yakobo irembo hano muri nosi, asavuga ngo nagutangiriye Egiputa kw'incungu. Reka nitize gatoya verso y'icongereza. Havuga ngo I gave Egypt as a ransom for your freedom. Imana yaremeye iratanga igihugu, igitanga nk'ingwati ipoteke, igitanga nk'ikiguzi irishe, igitanga nk'ikiza gutuma munyumvirize neza Yakobo adashobora kugugwa, adashobora gutwagwa kugira ngo akoreshwe mu ruhande rwa Imana. Kubera kinimba ari we muremyi wa Yakobo, umuremyi arinda kubanza gutanga iyi ngwati kugira ngo ashobore kugumana Yakobo. Ubundi Yakobo yarasanzwe mu apartena, mugabo ibijanye n'ivyo Imana iriko iravuga hano nibijanye n'amabanga yo mu buryo bw'imhemu. Naho Imana igwatiza, urazi urashaka kugenda muri bank kandi bakakubona yuko utari umuntu yobesha, mugabo azokwexija ipoteke zana ingwati. Ego nivyo turazi kuzoturiha, mugabo turakeneye ikindi kintu kindi dufata kugira ngo bidushoboze kugukora ico ukeneye. Turakeneye pana gusa wewe n'ikindi kintu gerekeza wewe. Siko muri kumuranyva. Nagutangiye Egiputa mw'icungu. Imana iremeye iraheba Egypt kugira ngo igumane Yakobo. Sivyo gusa, iyo ngwati ntiyabaye ikwiye. Hari igihe muri banki bashaka kubwira ngo ipoteke yawe ntishobora kutugarantisa yuko icyo tuguhaye mu mwanya tuzoshobora konoha amangajima y'uwawe, tuzoshobora kuyikoresha kugira ngo twirihe ivy'iwacu. Bakagusaba, hari abantu benshi baba barafasha amadeni ngaha, ukagenda ingwate watanze bakabwira ati turakeneye ikindi gerekeza ijya ngwate. Ego nivyo nituyisubiza inyuma, mugabo ntikwiriye, ntitugarantisa yuko tuzoba dufise ibikwiye. Kandi murabikiro kintu
iminsi yose ingwate iteza kuba iri hejuru y'ingurane ukeneye. Siko muri ko muranyumva? Bo benshi muracyari abajene kumure peut-être kuvuga urime mudatahura, ariko niko bimeze. Iminsi yose incungu ingwate yamiri hejuru y'icitezwe. Nico gituma Imana itatanze umugorotsi kugira ngo adupfire, parce que umugorotsi w'umuntu nubwo ari kudupfira iyo ngwate ntiyari kuba iyikwiri, ingwate iza kubiri hejuru. Nico gituma Imana iravye icoba ingwate, Imana yo gwatiriza kubwaga kiza kacu, Imana atanze umwana wayo w'ikinege. Hajya biriki atubwira mu vyashoro Yohana igice cya 5 ngo mwijuru nihaboneka mwisi ni kuzimu ubereye, birifikoje ijambo ubereye. Rivuga ngo muyani maza murashobora gutanga ikintu mugabo mu bucamanza mu gwego go mu buryo bw'imuhemu, ico kintu nikibe kikorifying cyangwa nikibe vuga gute ndiko ndorera ijambo nkoresha ntikibe kibereye. Hari igihe ushaka kugenda kugura ikintu mwaka kubwira ati oya twebwe amafaranga nkayo dutora. Urashaka gutanga ikintu bakakira bati oya twebwe ubundi izi ngwate ntituzakira, dukeneye nature y'ingwate imeze gutya. Siko muri ko muranyumva? Burya no gutanga ishikanwa mu vy'imhemu rikakirwa n'ubuntu, parce que hari amashikanwa Imana itakira. Mwanyumvise? Hari amasengesho Imana itumva kandi abantu basenze. Ino tuzovuga amabanga menshi. Haleluya. Haleluya. Urase mu bijyanye n'ubucamanza ariko mpora numva abize droit barabizi. Urashobora kuja gushingisha urubanza mugabe imbere y'uko urwo rubanza batangura rutangura canke ruba, hari ikintu kibanza kuba cyo kubanza kwemeza yuko urwo rubanza rwakigwa. Mubisa gutega metre mise en état. Ukagenda ukavuga ati uyu muntu ndamwe ndiko nditwara kubw'ikini, bamanza kwiga mbega nubwo uyo muntu azanye ibirego biri valable, uru rubanza rwakuye kuba. Rimwe nigeze kumva abantu bariko raba kino kintu baraburanira yuko urubanza baburanishije rutari urubanza rwari kwakirwa kugira ngo baruburanishe. Kuburanisha urubanza ni kimwe, ku rubanza rwemegwa kuburanishwa icyo naco nikindi. Mwanyumvise? Are niho abana b'Imana benshi bahombeye, niho abana benshi b'Imana banyagiwe. Wokibaza ngo ivyo wakoze birakwiriye, mugabe ivyo bintu ugasanga ntibibereye. Imana tanze Egiputa, isanga Egiputa ntibereye, ikirongerako kuri ya ngwate yatanze. Ngaruka ndya murongo itanga na Ethiopia. Raba kino kintu nyarukiriza natanze Egiputa ngwicungwa raba kino kintu Ethiopia nayo ntiyakwira. Imana isayongerako Seba, avuze ngo nahevye kubwawe, nahevye parce que Imana yafashe ingingo yo guhindura Yakobo irembo. Siko muri ko muranyumva? Nico gituma mubona hari ibintu Yakobo akora uwomenga ivyo bintu Imana ari kubicira urubanza, mugo ukamengo nta rubanza vyangajije. Kubera iki? Hariho urubanza rwabanje kuba imbere yuko ivyo biba. Siko umuntu akaranyumva? Haleluya. Hariho ibintu bijana na assurance tuzoturitiza bijana n'ubuzima tubayemo. Hariho ikintu kiri asure nubwo kigira ingorane. Hari abantu kora kubo babaje kuba bana isi turimo irateye ubwa muri kino gihe. Umuntu akabona ko imodoka yiwiwe iri kirahera akaba keneye kuronka shashi, nta mafaranga afise, mugakora kazi ko iyo modoka ifise assurance. Urabe kino kintu yemera yuko iyo modoka ibaye declassé baca bayisubiriza yose ngaho yoba ari shashi. Burya hari amakamyo atembagara atari kubera ko ari accident yakoze, kubera ko bayatembagaje kugira ngo assurance irihe.
mwavyumvise umuntu kubera ko yasubije business wiwe yabona itariki iragena neza wenyene ubwiwe akayituririra agaca agenda ati nahombye baca bafata bagaharura ikintu cyose bamusubiza vyose ubwo n'uruyere rusigaye ruhari muri ino si abatabizi uravyumva nyene bavuga ati yohe ujya muntu ikimenya amenya ntuzosanga ari kararira habwo uzomusanga ari karashikura ngo shikake kubera iki assurance nigiye kugira iki kuriha sisi muri ko mucyo niko navuga amabanga tugiye kuvuga muri nondwi n'amabanga agiye kutwugurura amaso ukibaza igito icyo ukora cyose amafo yose uri kuratanga ari pen perdu kumbe sikubera ikindi hari ivyamaze gutangwa nk'incungu umwana akavuka n'amaderivasi kwa matwa akoze uwo mwana avutse ivyiwe vyose byaramaze kugurishwa azokwama ari malheureux hano muri nosi azokwama ari uravyumva umuntu ateye ikigongwe ni abantu urumva muri akabwira ati nta masengesho ntarasenga ati nasenze yabaho nayatabaho ugasanga uwo muntu regeze kumufasha igihe kimwe akabwira ati nabo nsengeye imana irabumva ikabisura ati mugabo jewe nta kintu na kimwe imana igera ibikorako mwe mukibasone ibintu byagenze gute imana iri injuste imana ntiri injuste haco twita la justice de Dieu ubugorosi bw'imana rafa passe hari umukozi w'imana yaragasize akantu ndagakuze parce que ni bimwe musanzwe ndabigisha hari abantu imana ikirahagurutse mu mpande zine zizi guhisura amabanga benaye dusura kuza hariho irembo kanaka ngo rengo ndaje ngo ibitegerezwa kuba we urinde dusura kuza ibimazi byaratanzwe wowe ucuza ngo uzopfa kuharengana gutyo nyene oya imana emabwire hari abantu benshi bapfa imana ikirarurera ikavuga ati ntacyo nshoboye gukora kubera ko ndi juste ndagororotse hari kibanza kugira iki gukora kubera iki imana raba kino kintu satani aje kubesha Adamu na Eva imana tatisatura ijuru cyangwa irungi ku marayika aza cumutwe iganzoka imana yari ivyemerewe imana ico yari yemerewe nuko itanguro 3:15 izoronka uruvyaro ruvuye ku rurya mugore rusomena umutwe wa satani nawe akarukomeretsa agatsinzira siko muri ko muranyumva haleluya ariko ugenda ubirabe umuntu wese ashobora kuba umucunguzi w'umwana w'umuntu ntiyabishobora kubera ko icyo satani yari yakoze cyatuma ata muntu umwe aba ubereye yavyabo n'umugabo n'umugore gushobora kuba ikimazi gikuraho ivyaha gishatumye imana irondera hehe amaraso atarayo ngaha mu isi kuko amaraso yo mu isi ayo satani yari yamaze kuyafata nk'irembo ico nzokivuga amaraso nk'irembo burya ni vyiza ko mumenya amaraso muvamwo mukomokamwo ubwoko bwayo hari abantu bakomoka ku maraso asangwa afise ibinzo bivuga asangwa afise amarembo yuguruwe nushake ugire gute ugasanga umuntu iyo yakoza kiheba aragira ama effort yo kurara amajoro ariko ariga muga nta musi numwe yigera aronka ramwaki mugabo uwundi akaza ate wewe wiziki bakamubwira nawe wiziki akamubwira nawe wiziki ivyo nyene abajije akabije bice biza mu kibazo none nta bantu muzi cyangwa nungaha murahari ivyo muhejeje kwigisha abandi mwebwe vyashibananira abo muyigije bagaca babitora ivyo waruzi ngo nikisa amarembo icyumviro uhaye umuntu agikoze kiracamo mugabo we pimu gikori haleluya muriko muranyumva nzobabwira ukungene amarembo yugurugwa abakeye ingene yugagwa n'ingene yugurugwa hari amarembo abiza kuguruka hari n'amarembo abirizwa kugagwa ayo n'amabanga zose ko turatanga ino ndwi parce que embabwire ico wokora cyose
hamwe n'ubucamanza bw'Imana. Nushake wewe uburi mugororotsi, nushake ube ataco wera, mugabo hari cakoretse, hari irembo ryuguruye. Siko munekeranyumva. Urabona irembo rimeze nk'intoboro iri ahantu ituma haba fuite. Iyo uri kurafata nk'akarorero nk'ikintu ukeneye kuzuzamwo amazi, dufate kari nk'itangi y'amazi. Iyo tangi nushake uzana amazi angana gute, iyo tangi nimba ifise intoboro zidahomye, icyo uzoshiramo cyose uzogitakaza. Yobu ariko avuga ngo badobera imigezi ntidomye, yarakavuga amabanga y'Amarembo. Icyo woshiramwo nushaka uzana amazi ukuye muri Isirayeli muri Yorodani, icyo uri kurayashiramwo nimba gifise intoboro zitugaye, icyo uzoshiramwo it's matter of time. Siriko muri ko munanyumva, uzosa n'abantu ngaha bama bari umunsi umwe arigeze kundisha muri registre zo facture na jewe ndavuga nti ibindi bibaho ndashingisha urubanza. Aya mazi ko twakoresheje ryari, mugabo sarambwira ikintu kimwe ati Apostle ntushoka kuharira, genda ubanze usuzume yuko atamafuite ufise mu maciyo yiwawe. Woza kubona umengo turi duto mugabo tujya duto hamwe n'umwanya munini yiya turaba tunini. Ugasanga umuntu ikintu cyose ashyira mu buzima bwiwe kubera Amarembo atugaye, icyo kintu aruka agitakaje. Rimwe nagane n'umugabo umwe ageze muri mariage, sinibuka kari 3 canke 4 canke 5. Yes, arambwira ati Apostle nari mfise umutima n'ubushake bwo gushaka kubaka, mugabo sinigeze, yakoresheje ijambo, sinigeze ndonka amahigwe yo gushora kuronka urugo rwiza. Kubera iki? Hari irembo ryuguruye. Iyo ritugawe nushaka uzukorotse uvuye mu ijuru, warize sociology, warize psychology, warize uravyumva imibano myiza, ntaco bivuze. Nico umwanditsi w'umusiguzi yavuze mpagatoya, impaya amaguru sizo zisiga aba. Kubera ko ngo impaya amaguru sizo zisiga abandi. Oh God, Salomo yabaye victime y'Amarembo se yasize yuguruye, ntiyayugara. Nubwo Imana muhaye ubwenge atawundi munyabwenge w'umbyara bufise, nticabuje karongora abagore 1000, amajana 7 bemewe n'amajana 3 bo ku ruhande. Umunyabwenge bigena gute? Umunyabwenge wa mbere hano muhinuzi ananigwe amamariage 1000 yose. Ndasubira nitegereza munsi hana ariko umuntu w'imhema, hana ariko araba matured. Aravuze ngo nitegereza munsi y'izuba yuko mu gusiganwa impaya amaguru atarizo zisiga, bigenda gute mu muntu nka Francine niyo saba areke gusiga abandi? Birashoboka. Arashobora kugera kwiruka uwo munsi agahinyagara umunsi wo kwitako, suka atarabishoboye. Mugabo hari ama evenement byose twa turavuga Amarembo nk'ama gouvernement ariko arakora kugira ngo inama z'ubwami bw'Imana cyangwa ubwami bw'ikuzimu zishobore kugira iki, kwambara umubiri zibane n'abantu. Mwavyumvise icyatumye Yesu ashobora kuresusa mission yiwe. Hari ikintu kimwe atubwira muri Jean 14:30, avuga ngo umwami w'isi araje, muga muri jewe nta kintu afise. Ariko ngo muri je nta kintu afise, mane maza mu buzima bw'iwande nta rembo rigisigaye byuguruye yo kwitiza. Mission canke objectif y'ino conference nuko ubuzima bwawe bubaho atarembo na rimwe, yaba wewe bwuguruye canke abo wakomotse ko buguruye canke wabaye canke babaye canke abantu bose Imana se muzima bw'iwawe buguruye, riguma ryuguruye rigatuma ivyawe bironka aho bimenera bifwita n'ubamere yanyu kiro kibanza. Haleluya, haleluya. Impaya amaguru sizo zisiga abandi. Hano bariko baravuga urashobora kubuciye ubwenge, mugasuguca ubwenge kuwawe kuzogutuma urongora aho abandi baca. Hari amabanga ahishijwe anyegejwe inyuma y'ibikorwa byose tubona n'amaso y'umubiri. Impaya amaguru sizo zisiga abantu. Mu ntambara abanyengomezi atari bo batsinda.
mu ntambara abanyengome gute intambara n'umudukena abanyengomezi gute mugabo umunyengomezi abadisikarije mu ntambara pasika Amarembo muriko muranyumva hariho ikintu kimwe uyu munsi nabwiye kuri kunagira just ugire l'idée y'ivyo turiko turamuko bizotangura kubidetaya kimwe ku kindi kuva ku munsi wejo mugabo uyu munsi ngoma ndabahe novuga icyumviro cyangwa igicapo cy'ibyo tugiye kubamo rimwe abasi babisesiri basaba abisirayeli ngo bagwanire mu kiyaya baravuga ngo imana yawe ikomeye mu misozi miremire ahantu hari irembo ryawe aho hantu munyumvize neza aho hantu hari ubuntu bw'ijuru ubuntu butaboneka ubuntu bw'Imana uvuye ku ntebe y'Imana buzokwamo bushigikira icyo uri kurakora cyose burya réussite y'ubuzima bw'umwana niyo twitavuga ngo ni wimenye uri burya twitavuga ati menye irembo ry'iwawe utumberamo siko muri ko mu bice ndavuga Haleluya Haleluya bamwe uyu munsi nafise umugenzi naramucokoje mu minsi yari yaje ngaha yagize psychologie clinique mugabo uyu munsi n'umugaragiste avura imiduga irembo giwe none ya psychologie yawe ufite yari ihenze irembo yaciye hatariho muriko muranyumva muriko muranyumva utuzimira abantu benshi ngaha mwarazimiye n'abariko barankurikirana benshi barazibi mwe Imana isimo yuko Imana igiye kubagarura umugisha ukomeye Imana isura kuguha nukukugura amaso ukamenya n'irihe rembo mbwirizwa gucamo iyo utazi irembo urugendo rw'iminsi 11 urashobora kurugenda imyaka 40 utarashika burya si abisirayeli baja i Kanani bava muri Egiputa baja Kanani undi yari traje rwa rugendo rw'iminsi hagati y'indwi n'iminsi 11 biratubwira ko abahungu ba Yakobo igihe Yosefu yari sega w'igihugu cya Egiputa baraza gusuma bagata ntibagenda imyaka 40 bagiye gusuma ngo bagaruke y'imyaka 40 hoya baragenda hakagera igihe bakagaruka kuko ugiye kuharaba haraturanye Egiputa na Kanani ni hafi cyane mugabe ikintu Imana yakoze raba kiro kintu Imana yabaho vuga gute yabanyegeje irembo ribinjiza i Kanani bakamariko barazungura kubera ikivyaha vyabo bugure bagumariko barazimira biriva ngo bagenze inzingo none hidushika umunsi Imana yazibati imyaka maze muri izungurukako irarangi Imana yakoze iki yaberetse inzira baca mwana majambo yaberetse irembo hari umuntu akama muri kibanza hari umuntu kugira ngo asinga muri CRG ashobora kubanza kuzunguruka agaca mu ijenda akagenda uravyumva Mwaro Gitega akamanuka akazana Garde Nord Kamenge munyuma akaza ari karondera ahantu hamwe mugabo yumva batuburiza inzira ishika harya ni iyo umuntu azaye amabanga y'amarembo azokwama imisozi ari karasiga abandi azokwama ari kacungura umwandiko ubuzima n'uvamenye message muri kibanza azokubita ibifuza adahusha kuko arazi muriko muranyumva Haleluya umuntu kugira ngo uzobone arateye imbere imyaka n'imyaka suka ariko Imana yabigeze higeze amenya amarembo amusikana kumugisha wiwiwe umuntu akizungurukako umuntu gasho umuntu ngo none ngo kubera iki ngo ndahamenye mbabwiye ikintu kimwe Serbi baheruka kugara mwango bariko baravugana ingene isura kugurura abana b'abategetsi ba kera bamye bahaca kuva kera muze mubaze mugabo abana babanyarucari bagiye kumenya iganzira muri 2000 mbwira 2022 nivyo oya 21 kama twari muri covid 22 sivyo ni 22 cyangwa 23 22 uravyumva iganzira yari isanzwe ihari kuva kera
mugabo abantu bigeze bayimenya. Iyo utazi aya mabanga y'amarembo uzokubitika. Raba uyu munsi ngene abana ba Nyarucari nabo uyu munsi basigaye bifotoreza iruhande ya Tour Eiffel. Umuntu ati harabacambwira ngo harakaririmbo ngo Apostle ngakuvuga ngo hanihe, urumva ntiyavyumva kaho hano yo hagera. Mugabo rimwe umuntu ati hewe hariho inzira, hariho irembo ushobora gushika i Burayi udakeneye visa nuva meni yanyu muri kino kibanza. Abantu bamaze kumenya iyo nzira baca barayugara. Uyu munsi nta kindi, hari abantu nta kindi bajejwe no gutraka amarembo. Ngo hari iraho ngo yo muri nguca ngo muri Mexique, hari abantu izo masibona ngo gacu konturuna gukagera bakuma bariko bararondera amarembo. Uyu munsi twese dufite ikibazo cyo kumenya amarembo yo. Kera abantu twarabona baduza amazu bagereka kayandi, twari tuza amarembo bitiza, ariko bamwe baramenye ko n'amasumisho babagize. Mwavyumvise ingene bandaba vuga ngo amarembo amarembo ni kibazo c'amarembo. Ni kibazo c'amarembo. Rero nimba hari amarembo yo mu buryo bw'umubiri, ngo ndabwire amarembo yo mu buryo bw'umubiri. Umva man, nzodekortika ikintu cyose gishoboka. Ivyo bimwe mwe mutari mufitiye inyishu muzobimenya. Siriko muri ko muranyumva. Hanyuma utangazwe n'ukungene ibintu wahora uronka harishwe ikiguzi gikomeye usigaye uvyakseda ko vyoroshe. Muriteguye? Okay, reka rero nicare tuganire. Amen. Tuganire. Wow. Makatoye Itanguriro igice cya 12. Itanguriro igice cya 12. Dusome dore ku murongo w'indwi dushikare ku murongo w'8. Mugabo imbere yukonza ngaho. Reka manze kamfashe abantu muri kiro kibanza. Muri Kristo Yesu hari ubwoko bw'abantu babiri. Abakijijwe twese turi imico ibiri muri Kristo Yesu. Ahangoma nishoye ku kibazo ca bamwe ati nanizi ko nkijijwe byose bica bigenda neza. None kabandi bakijijwe bigaca bigenda neza. Bigenda neza bivanye n'amabanga wewe uri kuramenya abandi batazi. Siko muri ko muranyumva. Igituma raba kino kintu. Igituma uyu munsi Elon Musk umugabo muri South Africa uyu munsi ashobora guhangana na president twari igihugu cya mbere gikomeye mu isi, ni kubera amabanga afise igihugu cya Amerika gikeneye. Elon Musk kimwe baravuze kungene yahagaritse intambara gatatu y'isi yose. Siriko muri ko muranyumva. Nimba uyu munsi Ukraine itariko iratsi nta kuntu hisi yoba imaze iyi myaka je ko kungira amaze gukwirine irikira bombarda irikira tera igihugu nka Ukraine atari puissance, mugabo n'uyu munsi ntibirashika ku ntego yaje. Icyambere Putin yakoze yabanje kudetruiza ikintu cyose kibatuma basubira guherekana amakuru, kuko mujyana igisika no gukomera information n'ikintu gikomeye cyane. Mugabo Elon Musk uyu munsi internet Ukraine irikira koresha ni Elon Musk ayitanga akoresheje ibigendajuru vyiwiwe. Rimwe Ukraine yari igiye gufudika kandi ivyo byari kuca bituma haduka intambara gatatu y'isi yose, niwe yayihagaritse. Uyu munsi ashaka ati fashi ingingo mu minsi yari murabizigene bashwanye na Donald Trump. Muga bigene gute ngo ntamwirukane mu gihugu ciwe? Wewe ushwana na president kamwe ati kwanza n'igiti wampaye ndagihevye hanyuma ukabandanya umwidegevye ntibagufate. Mugabo kubera iki biyengenga? Ni kubera urya mugabo
arashe gutuma uyu munsi Amerika ishuta igashika hasi igasura kuba igihugu kidateye imbere parce que afise amabanga siko muri ko muranyumva afise ibinyegezwa ico gihugu cyitwa Amerika gikeneye kugira ngo kigume kiri puissance aho ufite mbashatse kuvuga iki no muje n'ivyimwe mu nukunyene bimeze iyo umuntu munyivuze neza atarishiki guzi cyo kuba umuntu w'imhemu muri buno bwingo biroroshe cyane ko bamufata mpiri bamunyaga bamugira umucakara bamugira uwo bashaka ko aba biritsubira gute muri Galatiya igice cya 4 ku murongo wa mbere iyo Samuragwa akiri umwana naca batandukanye ko n'umugurano nahari wenyene ibintu vyose ni Samuragwa mbwa kuba ni Samuragwa kuba Samuragwa si titre kuko me hano muri no si titre n'amabangu detena nikigwa kumenya ivyo abantu batazi nikigusoboza kuneza intambara abandi badashobora kunesha siriko muri ko mara muri cyo kibanza haleluya haleluya muri no se hari urudandazwa rw'imhemu rukomeye cyane kandi uteye ubwoba kuri frequence mudashobora kwibaza iyo umuntu atazi ingena gura kongera akagurisha aba nka Esau niwe yari kuba Samuragwa mugabo Esau kuko atamenye isoko ryo mu buryo bw'imhemu n'amabanga n'ibinyegezwa birigize Esau ivyiwe vyaranyazwe umugise we waranyazwe utwagwa na Yakobo siriko muri kubishona uravuga ima Galatiya 4 ku murongo wa 2 wumviriza igituma Samuragwa ashobora kujisa uburenganzira bwiwiwe sikwera ingene yasenze sikubera aho avuka haleluya arikaganzwa n'abamuzigama n'ababwiza kugeza mu gihe cyashinzwe na se umviriza ku murongo wa 3 naswe nuko tukira garuka ku murongo wa mbere garuka ku murongo wa mbere vuga ko Samuragwa yakiri umwana atazitandukana n'umugurano naho ari wenyene ibintu vyose umurongo wa 2 aganzwa n'abamuzigama kugeza mu gihe cyashinzwe na se 3 natwe nuko tukiri abana twa tujakare ivya mbere vyo mwisi ku murongo wa 4 nyarukiriza maze igihe gikwiye gishitse Imana umwana wayo yavyana umugore kandi yavuze aganzwa n'ivyagezwe ngo acungure abaganzwa n'ivyange biduheshe gucika abana ba nyarukiriza kandi nuko muri abana ba Imana acumye muhemu wayo mu mitima yacu ataka ati aba data nico gituma utakiri umugurano ariko uri umwana wayo kandi uri umwana wayo urumuragwa ubihawe n'Imana anavuga ngo kugeza igihe azomenya neza uburenganzira bwiwiwe nimurabe ibitubako mu buzima bwacu iyo utazi uburenganzira bwiwawe uyu munsi bambwiye ikintu narinzi yuko isima twakoresheje ngaha ibikoresho twakoresheje ngaha tuko turubaka nk'isengero twari dufite uburenganzira bw'uko tubironka badukuriye ko ikori abandi batanga kubera ko turiko twubaka ikintu gifasha apana umuntu ari bien public twama twaguze ibintu iyo kamera narayiguze ndayisira ko nikori nari mfise uburenganzira bwo iyo kamera takori ndayiriye ikazi kanshikira gutyo nyene kubera ko ndemerewe exoneration ivyo utabizi ugwa mu muhorero nivyo canke sivyo haleluya haleluya hari abantu benshi kubera ko abantu benshi barondera abakontable abantu bafasha ibintu bya fiscality ni kubera ko iyo utabizi barashobora kugucaginga ibirenze hari abantu benshi bahombye kubera ko babarihishije ibirenze mugabe iyo ufise bajya bantuzeya mubita gute aba expert comptable aragenda akakubwira ati iki kintu nubwo mwagisize kuraya ubundi kisije giciro cyayo bimeze kuno kubera itegeko iri niri siriko muri ko muranyumva hano ibintu mu kuvyinjiza hari ikintu babwiza ariko rabwiza kubanza kubikurako iyo tavyuzi ubiriha uko abandi uravyumva babiriha nyene batabizi mugabo umuntu abizi ashaka kugura ikintu
ku giciro kiri hasi y'ici wawe bivanye nshaje kugikoresha. Samuragwa sukari samuragwa cyaba samuragwa samuragwa iyatazi kari samuragwa raba kiro kindi nakoze mwe muyera biritubwira ngo habaye umugabo yarafise abahungu babiri. Muto abwira se ati papa uzi n'amakuru yarazi uburenganzira bw'iwiwe ati shaka ume umugabane wanje nta mpamvu y'uko muri kuranjerera jewe ndakeneye kwigenga ma ivyi wanje. Se yarabimuhaye se nk'avyamuhaye yarabimuhaye kubera ko n'uburenganzira bw'iwiwe. Wundi atigeze abisaba ntavyamuhaye. Twese kwamatiko turavuga ubutumwa kubijana n'ujya mwana yagiye umwana w'icangazi. Mugabo jewe numva ishengero rya Kristo muri kino gihe tubiza kuribwira ibijana n'amakuru y'ujya mwana asigaye muhira. Reka tumuvuge ko gatoya sivyo tuko turahishura no mabanga. Ujya mwana asigaye muhira aziko ari umukozi wase. Ikimenyamenya urya mutoya amaze kwigarura yaraje nawe nyene azatazi ko bamwakira. Bamwakiriye se murazi ingene mukoreye imanza wamdi mukuru aze yumva induru yumva indirimbo arabaza ati muhira habaye iki ati yo mutoya wawe yagarutse garuka inyuma gatoya Luka 15:45 ariko umwana we w'imfura yari mu ndimiro ariko araza agira ashike mu nzu yumva inanga n'imihamirizo. Umviriza 26 ahamagara umwe mu basumba amubaza ibibaye ivyari vyo. Aramwisura ati murumuna we yaze so yamubagiye yasuri inuze kuko amubonye agikomeye. Araraka yaratse kubera iki? Kubera ko atari umwana. Yaratse kubera ko atazi amabanga y'Amarembo. Umvise cyatumye araka. Se arasohoka aramwinginga ngo yaranse kwinjira. Sati kubera ko utinjira. Aramwinginga. Maze abwira satiraba iyi myaka ingana itya ngukorera. Umwana arakorera se. Umwana arakorera se. Umwana akorera se. Imyaka yose papa w'uyu mwana yarazi ko afise umwana tumwa. Kumba umwana muri kimutuma tumwa nikora ko azikara umukozi wase. Naho nigeze kwanga ico wangezeko. Nanje naraba naho wigeze kuma nagasuguru ngo nezeranwe n'abagenzi bana. Mwavyumvise arikarizwa ko umunsi umwe se atigeze amwemera ko afite anniversaire. Arakangutse ati nuwagiye basha kumubagira ikimasa nanagasugura amaye ngo nezegwa n'abagenzi. Umviriza Mose maze uwo mwana wawe azi yakomvye donc yivye yatwaye ivyawe squandering your money abisambanisha umubagira ishuri inuze. Mwumvirize inyishu se yamuhaye nawe aramubwira ati mwana wanje tubana iminsi yose. Fasha gusoma rimwe kabiri gatatu kandi ndabaskirukimo uyu mwana yarabizi. Amubwira ati iyo suguru uri kuraririra nari kuguha ukanezerwana n'abagenzi biwawe wari ukwibonye n'ubwo kuza kuyiha kuko ivyo mfise vyose ntabwo ari gwanje gusa kuko uri umwana wanje ivyo ntuze ni gwawe ivyo mfise ni gwawe. Muri kino kibanza iyo umuntu amaze kumenya ano mabanga urazi ikintu kimwe biguha ucika umuntu w'imhemu. Bitandukanye no kuba wa mwana samuragwa ariko atatandukaniye n'umugurano kubera ubwana bw'iwiwe. Hari ubwoko bubiri bw'abana Imana ifise muri Kristo Yesu. Abambere n'abana badakuze. Abo nabo biri bita ngo abaganzwa na kamere mbere. N'abana barongorwa n'ivyo babonesha amaso y'umubiri. N'abana barongorwa n'ivyimviro vyabo. N'abana badashaka kuriha ikiguzi
cyo kumenya amabanga ahishijwe inyuma y'ibi tubonesha amaso yacu. Abo rero bama bari prive ku bintu byinshi. Kera turi abana bashaka kugurira ikirato ciza, igojo gukinisha umupira, hagacaza uwundi akurusha ngo ufate peti, iyo gojo ni yande, niyo mama yanguri, niyo papa yanguri, ati turabe, yayiraba akayishima, aca mubwira ngo nije ndayikinisha, kandi akayikinisha. Wewe waje uyizanye ugataha wa inzara zazutse. Kubera iki? Kubera ko uri umwana, uyundi niwe akujerera. Sizovyibagira umunsi umwe tuja kwicara mu bahungu badukurira barabatumviriza. Umuntu yicara ngaha n'umuntu aba azoba yagwanye akanesha. Bari batora keneye kwicara ngaha. Ati nawe urakeneye kwicara ngaha ni mugwane unesha uwundi niwe yicara hagati muri twebwe. Hewe tukamangurana gasha kugira ngo twicare aho hantu. Donc iyo uri umwana nibo bagufatira ingingo, nibo bakubwira ngo urarongogwa canke nturongogwa, arakwa canke nakwa, araheza amashuri canke ntayaheza, nakore mugabo ntahashika. Hani gishobora gukora uhejeje ati zana rero peti zana shira ngaha. Harige twagenda tugatera amabuye ibiti vyo ngaho mu gipara tukamura imyembe, aba grand frère nawe akabaturindiriye. Ushitse ati Kevin shira ni imyembe yanje, ati ndakwereka kugira ugenda amenyo agikuye mu kanwa, kugira ugenda utavyimba utari kurava amaraso, ugacugira iki ugacuha grand frère. Basha ishengero byiza gukura. Uraza ishengero bigera hano bikemanda, ivyari sanse kuba ivyaryo. Ishengero ubundi niremo zo bivuga mugabo rikaba ikirimbiro ry'abadayimoni. Bashobora kuti turadesize iki niki bikagenda gutyo nyene. Uyu mwana yabaye imyaka myinshi mu rugo kwase, atazi ki vyose afise vyose ari guyiwe. Umwe kameme naho yari muto yaramenye ko Sara afise umugabane wiwe, arawumuha. Aramubwira ubabajwe n'isuguru. Begi ushaka ni wari gufeta kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa nyuma w'ukwezi, parce que ico fise chose ni gwawe. Muga kwera ubwana ntiyashoboye kugira iki kujwisa kwera ubwana. Uyu munsi ubugingo busagutse twaronse muri Kristo Yesu ntituriko turabujwisa. Aho umuntu yaragiye gutangura kunezererwa ubutame bwiwiwe, umu grand frère agacaza ati peti shira tutanga. Gacona umuntu yarafise kazoza kari brilliant, nguyo o avesera mukubise. Kubera iki? Hari umu grand frère, tikuvuga umu grand frère mwashaze kuvuga hari ubwami bundi bwacu bati shira uja he, shira ubwoko bwa kabiri bw'abana Imana ifise muri Kristo Yesu. Ariho ushaka ko tugera. Urazi kuba samuragwa mu bwami bw'Imana no kumenya amabanga iyo mu bwami bw'Imana. Mwanyumvise? No kumenya amabanga iyo mu bwami bw'Imana. Ivyo navyo bise bikujana ahantu munyemere gatoya. Hari ibintu juste bibiri gusa ngomba kuvuga. Icambere abikono ba 2:6 ku murongo wa mbere. Iyo urenganye urugezo go kuba umwana ukaba samuragwa, uraza ari itandukano rinini iya mu Kirundi bose mbwa niko novuga umwana na samuragwa. Be muramaze kubona yuko abana bose basigwana naka atari bose bashika samuragwa. Samuragwa ninde? Numwe. Nijyo canke sivyo?
kandi bavuga ngo umuryango wicaye wagiye gusanga uwosigara arabazwa ivy'uyu muryango ari ngacavuga izina ashobora kuba ari umuhererezi mugabo akabasamurako niwe bahicumu. Mwanyumvise kubera iki? Kubera ko kubasamuragwa singabire ni mérite. Mwanyumvise twese turi abana b'Imana, sikija muri Imana yatubwiye mugabo basamuragwa barabicika. Basamuragwa nabakiro kintu abikora makabiri gatandatu umurongo wa mbere avuga ngo kandi ko dukorana nayo turabinginga. Hari abantu bariko baringingwa, hari n'abandi bakorana n'Imana aribo bariko baringingwa. Bashavuga ngo ntimuhegwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ntimuhegwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Mwani majambo ntimube abantu bibitazi. Mushobora kuvuga ngo gaskiness and then ignore it. N'abantu bari ignorant, n'abantu batazi. Ubwoko bwa kabiri bw'abana Imana ifise muri Kristo Yesu n'abana bakuze, ni basamuragwa. Ni wa wundi bashobora kumubwira ingingo bafashe akavuga ati iyo ngingo ndayanse, kandi kuko yayanse iyo ngingo nyene ntibandanye. Mwanyumvise n'abakorana nayo. Mucyo se ngo as God's partners. Wow. Niba bandi Imana ivuga ati ivyo namwe rabingere mu bigenza. Tuzovuga abantu nk'Amarembo. Abantu nk'Amarembo nibo badesida. Imana nayo ikagira iki? Ikapuva. Mwanyumvise abakira abana baganzwa na kameremere ni Imana yempoza. Ariko abandi ico bashinze nico gituma bivuga ngo l'homme propose et Dieu dispose. Ni kubana bari charnel, ariko kuba maze gukura birivuga ngo nzoshitsa inama z'umutima wawe, nzoshigikira ivyo uzoba uriko urakora. Raba Mose, ndakugize nk'Imana imbere ya Farao. Ntukeneye kurinda kugaruka ngo ndakubwire icyo ugiye kuvuga, icyo uzovuga nico nzoba mvuze. Yesu abwira Petero ngo icyo muzohambira, abwira icyo muzohambira ngaha ku isi si Imana izogihambira. Muriko muranyumva? Nitwe duhambira. Ndababwira ukuri ivyo muzohambira vyose. Musoza avuga ngo whatever you forbid on earth, icyo muzokwanka, icyo muzoziririza. Raba kino kintu will be forbidden in heaven, kizoza kiziririzwa no mwijuru. Mani majambo hari abantu tuzi ko hariho inama ziva ku Mana ziza hano muri nosi, ariko hari inama ziba ku Mana kuko zavuye hano muri nosi zikagenda ku Mana, Imana ikazishinga ikazishiraho nk'ingingo ngende gwako. Abantu babwiza kugira iki? Kwama bariko barubahiriza. Siri kuvuga ivyo navuga biratarushye ibyo navuga sa abami ba mbere 10 ku murongo wa mbere. Ndacuva umengo muracari bashasha kabisa muri no conference, mugabo ejo turiko turamenyerana. Numva amen imeze neza. Fasha gusoma. Abami ba mbere 17 ku murongo wa mbere avuga ngo bukeye Eliya w'itishubi umwe mu bagerereye i Gileyadi aragenda barira Ahabu ati ndahiguhoraho kuhoraho Imana y'Abisirayeli ari we nyene savye yuko atakime kizotonda canke imvura ngo ikoroke muri imyaka atari jewe mbivuze. Ahantu mu kirundi avuga ngo ari we nyene nsavye
womengo yarasenze. Muchongeza avuga ngo now Elijah, who was from Tishibi in Gilead, told the king Ahab, as surely as the Lord, the God of Israel, lives, the God I serve, Imana nkorera, yamurahiye mu izina ikizokivuga ingena amarembo acibwa hano muri ino si. Hari amarembo acibwa n'indahiro. Ivyo nzoronkanye kubivuga. Siko biri kubanywa. Hano Eliya ahejeje gukreya irembo. Aravuga ngo nta mvura cyangwa ikime kizotonda cyangwa imvura ngo ikoroke muri imyaka. Fasha gusoma kano gapati ka nyuma atari ndabivuze. Inde Imana cyangwa Eliya? Wow. Rimwe na rimwe hari ibintu duhora tubona mugabo biratworohera kubyizera kuko byabereye mu isi y'umwiza. Hari abantu bitse bavura ati, nimande barumva abantu bita ngo bavura ati, sinibona ndakivuze neza, abavura ati murakizi. Nta turabaza bavura ati abariwe, abataza bavura ati nabo turaha. Okay. Donc niko nigisha abakongomani. Murabasauza. Abavura ati nabo muzi. Abavura ati nabantu bafise, munyivurize neza, nabantu bafise ubushobozi kubijanye nibihe klima. Umuvura ati n'umuntu ashobora kugwisha imvura canke akayiheza kwijuru. Mwe muzi yama phénomène physique twiga, iyo amaze kuba evaporation bla 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 saturation mu nyuma hagaca, uravyumva nivyo muzi. Mugabo hari rindi tegeko riri hejuru yajya malwa physique tuzi. Narebabwiye vyarigeze kumbako. Nagiye gukamera urubanza mwijenda. Umutama mugufi w'inyonzo baramwimikiyeri. Bakimwimi hari waramuza ati ntubona uyu agashavura urubanza ntirubandanye. Jewe nibaza ngo abantu bariko baratera inkuru. Bamubwira ati tora umukenge uje gusoma harya. Ati je murashaka kunkengera mukama kumugwagwa jewe. Ati ni mumikiyeri, ni mumiceri. Ati ntaco tuguha tukigwa nkande wewe. Ati sawa. Kagatama gace karigiye. Umuntu ati nubona umuntu kagiye urubanza ntirubandanye. Siribaze none uyu muntu afise igipolisi, afise imbwa zigana. Uyu muntu yotuma urubanza rurimwo abategetsi, ababaye abashikiranganje, abantu bubaswe rutaba ninde? Kaca karagena nifise kamera ndakazuma ndabona ingene kayo karaduga umusozi. Kapfuye kwinjira mu kigo. Nagiye mbona ibicu bitanguye kwiruka hejuru yacu. Ndavuga ni jengo mandabe by'ukuri ibintu bariko baravuga ka nivyo. Nta mwanya waheze imituragaro yakubitira hejuru y'ihema byariko rabera mu rubanza. Haheze umwanya haraje umuyaga, haza imvura mu minota 30 gusa. Hari haguye isegenya. Kuri twebwe twari turi harajovye, tribune iraranduka, iraguruka, umugeni n'umugore wiwe urumva bariruka, urubanza ruba ruhagarikiye ngaho. Tandegera wa muntu ati hewe mbe wavuze ngo urya muntu wabimenye ngo ati none urya atujya benshi ntibamuzi, aturya n'umuvura ati. Abavura ati barashobora raba kino kintu. Barashobora gupriva umurima wawe imvura. Abandi bose imvura ikagwa mu mirima yabo. Mugabo umurima wiwawe kandi uri hagati engere bandaba. Womengo na science fiction birabaho. None twebwe inka zo kwa mama. Hari umurozi yazituma inkuba ziri kumwe n'izindi. Iyo nkuba ikagenda igaselektiona. Izo kwa Busaya nizo zonyene mashura. Izindi zose zigataha zikomeye
hagapfa izo kwa sogokuru gusa. Ibi ndiko ndababwira si ibintu ndiko ndinventa n'ama réalité. Nguyu Eliya umuvurati w'Imana ariko muriko muranyumva bijya mubona biba muri monde satanique ijya ni photocopy ni copy yibiba ubundi sisi muho muranyumva none singuyu Eliya nta kime nta mvura izokongera gukoroka muri iyi myaka naba kino kintu atari jewe mbivuze naba kino kintu mushobora kuvuga ngo during the next few years until I give the word kugeza ari jewe nzobabwira amajambo nk'amarembo kugeza jewe ndabivuze mwana majambo iyi mvura igiye kugwa kubera ico Eliya agiye gufatira ingingo. Abantu bimuhemu n'abantu bafata ingingo kuvyerekeranye n'ubuzima bw'abantu. Siko mureka mu kibanza. Haleluya. Juste ndabahe akaro muri Bibiliya. Kuko teme yacu ni ibibanza bitandukanye vy'Amarembo mu buryo bw'imuhemu. Gute uzogera ahantu ukamenya ati ahantu hari irembo rihari. Gute uzomenya ati igituma kino kintu ndagikora. Babwira kino kintu. Sahanu hose wishurirwa basenze. Tukira abana mu vy'imhemu twari tuzi ko Imana yishura isengesho ryose. Nivyo shange sivyo. Mugabo tumaze gukura twamenye ko amasengesho Imana yishura hariho ibibwiza kuba biyaherekeje. Hari ahantu nushake wimenagure gute. Hari ahantu ni wasengera atarembo ryaciwe ahantu canke ngo banze ubice utazopfa wishuwe. Siriko muriko muranyumva. Haleluya. Yo nta bantu birashikira muri kino kibanza ukaba warabaye ahantu gasenga usengera ikintu ntupfu ubonye inyishu y'ico kintu mugabo wahura n'umuntu canke waba ahantu byasengesha ukamengo niryo majyanyuma ryarisigaye kugira ngo igikombe kice kideboda. Hari abantu maze gushikira oya nta bantu mwishuriwe ngaha ivyo Imana itigeze bishurira ahandi. No vugana nanje kubera hari yantu ngo Imana iri hose Imana iri hose mugabo Imana ikorera ahari irembo. Siriko muriko muranyumva. Juste ngo mandabahe akaruka sanzwe cyane gose. Akaruka sanzwe cyane gose. Okay. Magato itanguro 12 umurongo w'izira umurongo 8. Itanguro 12 umurongo w'indwi aravuga ngo Uhoraho yiyereka Aburahamu aramubarira ati uruvyaro rwawe nzoruha iki gihugu. Gato hera ku murongo wa mbere gato ansayisha abantu gato yo mu kiro kibanza. Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Ndabaza ikintu kimwe kwereka Imana ninze kumukura mu gihugu ciwe mu muryango wiwe no mu nzu ya se. Kubereka Imana itamwiyerekeye mu gihugu ciwe mu muryango wiwe no mu nzu ya se. Kubereka Imana abanje kwimura Aburahamu ikamukura aho yarari ikabanza kumutwara handi hantu ari naho yagiye kumwiyerekera. Ivyo bintu bese ko byafuye kuba gutyo nyene. Imana yamujanye ahantu hari irembo risora
gutuma ijuru rishobora kugira iki gucamwo kugira ngo ishobore guhura n'ubuzima bwa Aburahamu. Mugumane nanje gatoya. Imana imukuye hano hantu ati uje mu gihugu nzokwereka. Andi bavuga ngo in the land that I will show you. Hari ahantu bavuze igihugu bwabo ni kibanza kiri mu irembo rituma ushobora kukugendera, rituma ushobora kukwireka, rituma ushobora kugira icyo muhoranye n'ubuzima bw'iwawe. Umurongo wa 2. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Apana kubera so wawe. Aburahamu ntiyacitse ukomeye kubera parce que se wiwe deja yarasanzwe ari irembo ry'abadayimoni. Setera siku muri ko muranyumva. Setera yadandaza ibigirwamana, yari umusenzi w'ibigirwa wenyine ubwiwe, yari yabayeho yubaka ashiraho amarembo kurya Imana itashobora kugira iki gucaho hantu kugira ngo ishobore neza Aburahamu. Mugabo ni wamara gusika aho hantu na prasije irembo, ivyo twuma tuvugane gatoya. Aho hantu niho nzo guhindura ubwoko bukomeye. Iyo utaramenya amabanga y'amarembo, rushobora kuba irembo, rushobora kuba umuntu akomeye, rushobora kuba ubwoko bukomeye. Aya mabanga agiye kubatuma muba abantu bakomeye. Abatari chance kuba abantu bakomeye bagiye gutangura kuba abantu bakomeye kuko rushobora kumenya no mabanga ibintu bigume biri kwakundi. Numva amen imeze neza. Numva amen imeze neza. Hallelujah. Hallelujah. Raba kino kintu nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi base bagire umugisha kubwa mani majambo nzokugira irembo. Icyo nzoro mwari kubivuga. Genda ku murongo wa 6 rero. Aburahamu adwebera ico gihugu ashika ahantu hitwa Ishekemu. Ashika kubera ikibiri tubwira ibibanza ni kubera ko tumenye amarembo aho yashizwe, aho Imana prashije amarembo. Ishekemu ku giti cy'umwerone cya More. Ico gihe abanyakanani nibo baba muri ico gihugu. Umviriza? Uhoraho yiyereka Aburahamu aho hantu, aramubara ati uruvyaro rwawe nzoruha iki gihugu. Imana ikivuga ivyo, Aburahamu acamenya ati aha hantu Uhoraho ashize irembo, ntegerezwa kugira iki kubaka igica. Ahantu hose hari amarembo tuhubaka ibicaniro. Ufite igicaniro ni iki? Igicaniro ni ugushiraho serire, ni ugushiraho bafite gute igitashe, ni ugushiraho bafite gute mfasha mu Kirundi alo igufuri umwugariro twokoresha iryo jambo siko muri ko muranyumva. Aho hantu Uhoraho amwiyerekeye amenye yuko aho hantu hagira iki hari irembo, acahashira siko ijambo umwugariro, mugabo acashira igitasha. Niki gicaniro gisobanuye igihe cyose hazoza umuntu afise urufunguzo rw'ico gitasha azokugura iryo rembo. Aha niko byagenze rero. Genda Itangiriro 28 muhere kuri 11. Hari umwuzukuru wiwe yaje ageze aha hantu hari irembo, Aburahamu yashize igitashe umwugariro. Raba kino kintu, ahantu hose hari irembo, abandi kamwandiki, ahantu hose hari irembo hari bikorwa vy'imyuka vy'imhemu, hari bikorwa vy'ivyaremwe vy'imhemu. Ico kintu mu kigumana aho hantu hari guverinoma ibisinzwe, aho hantu habaho imikorere isinzwe kuzokwamirikira korera aho hantu. Raba birivuga ngo ashika ahantu araharara, nta vyazi, haheze imyaka myinshi
yakobo araje ashitse ahantu araharara ngo kuko izuba ryari ricokeye yabiribuye mu mabuye yaho aragisegura aryama aho hantu. Ahantu hose muzokwa muri komasa muri Bibiliya ngo aho hantu haba ariko baravuga aho hantu haba hari irembo. Ahantu hari irembo ni ahantu uzokwa muri kuragirirwa neza igihe cyose. Raba aho hantu niho yasize ibuye aragisegura ajya mu hantu arasinzira. Raba kino kintu ararota abona icurizo gishinzwe yasenze we yashitse mu byumve n'igikorwa akoze agikoreshejwe n'umuruho arasitse ahantu araryamye. Mugabo aha hantu sekuru Imana yari yarahamuzanye kuko yari ibizi neza yuko kugira ngo abe ukomeye hari ahantu izogira n'isezerano nawe, ahantu izosira irembo. Aburahamu ahubaka igicaniro, ntiyahubatse igicaniro kimwe gusa, yahubatse ibicaniro byinshi. Umwuzukuru we araje ashitse hahantu ntiyasenze, ariseguye ibuye ari hahantu, maze abona icuririzo, abona ibikorwa vy'Amarembo. Bamwe baduga abandi bagira iki bamanuka, ngo bakiduga kabandi bakimanukako. Umviza ku murongo wa 13 nyarukiza, uhoraho yarahagaze hejuru yacu. To hahantu Aburahamu yubaka igicaniro Imana ihamwiyerekeye, hahantu hari inzira. Iyo tuvuze ngo ahantu hari irembo, n'ahantu hari inzira ituma Imana igenderera ubuzima bwa, n'ahantu hari inzira ituma Imana icishirizamwo ibyo uri kurasengera ibyo ukeneye, n'ahantu Imana yasize umuyoboro izocishirizamo kugira ngo ikore ibyo uri kurayisaba. Raba kino kintu, uhoraho yari hejuru. Raba acamubwira ngo ndi Imana ya Aburahamu sogokuru, Imana ya Aburahamu sogokuru, Imana y'Isaka, iki gihugu uryamyemo nzokiguha. Ya majambo Imana, gasezerano Imana yabwira Aburahamu, niryo sezerano umwuzukuru we nawe agize iki ahawe. Vyumvikane neza ko ahantu hari irembo hari isezerano ry'intahava. Yamere mugani yashize ngaha, siko muri ko muranyumva. Nico gituma muzosanga hari abantu biraborohera gutera imbere. Kubera iki? Bari ku irembo ryaciwe mu buryo bucanke buriye, nta effort agira. Hari uri responsable ashobora kuba atariho yarapfuye, mugabo ari responsable y'amageneration yose azomukomokako, yuko imisi yose bazokwama bariko baragirirwa neza. Hari segesho rya Yakobo ngaha yagize, mugabo Imana igarukanye ryasezerano iki gihugu ryamyemo. Yabwiye Aburahamu iki gihugu nzokiguha, umuzukuru wiwe iki gihugu ryamyemo nzokiguha be n'uruvyaro rwawe. Ibijanye n'amarembo nibijanye n'ivy'amageneration, nibijanye n'ibikorwa bizokwama biriko biragaragara ukurunganwe rizogenda rukurikirana. Aya mabanga muri ko muramenya ntazogarukira kuri mwebwe, simwe mugiye ku benefit aho gusa, n'abariko barabakomokako, abazobakomokako, abazokomoka ku babakomotseko gushika. Siriko umuntu areka aranyumva, ugasanga umuntu rimwe siriko rigeze kubabwira. Hari umuvuga butumwa nigeze kuraba n'umukamerune yitwa Genodo Kamdem, nakagabo kagufiya k'ibiro 56. Mugabo by'ukuri Imana yahaye ingabire yo kuvuga, kareko karavuga. Uribaza ati umuntu ni imashini bacometse. Umusumeka ndakunda gukaraba rimwe na rimwe, bo mvuze ngo kora ugera ari gato urumva mugabo n'umukozi w'Imana. Umusumeka cyavuga kwene babagize kubatumira muri Brazil mu gikorane cy'abakozi b'Imana bakomeye bashika 5,000, abapastori, abungeri. Mugabo bamutumira n'undi mugabo wundi w'umuzungu, nabo nibo bari abahorateur. Hanyuma araza aravye abantu azobafise, Debora azokwigisha. Hanyuma ku mugoroba basobagira igikorane cyabo cikangura. Haravuga ati aha uraza hari ama evenement zo bivuga Amarembo,
nk'ibihe canke ama evenement, hari ama evenement b'Amarembo. Allo burya bijya twuma ngo imiganuro ajyara Amarembo. Uyu munsi za Amerika hari iminsi mikuru muvyigisha abana banyu. Hari iminsi mikuru zo kumva bita ngo n'umunsi mukuru ngo wa Halloween. Halloween ni irembo, tuzobira mu mwanya kubivuga. Hari iminsi mikuru yo gutanga ibimazi, abantu bose bagaserebra ntibazi ivyari byo mugabo ni igihe n'umunsi mukuru washinzwe nk'irembo kugira ngo Satani aronke ibimazi. Si mu vision baravuga iminsi mikuru yashobora kuba Amarembo. Nicyo gituma si iminsi mikuru yose wemerewe kujamo. Ibyo tuzobivuga. Hari iminsi mikuru benshi rimwe bigeze kunzanira abana bagiye mu rubanza bakomeye, bagishika muri urwo rubanza bapfuye kurya ibyo kujya vyaho hana, amadayimoni ashara bafata baca babanzanira muhira batatu bafatiwe rimwe bavukana. Iyo deliverance twayimazemwo ambe yagera amasanga atatu, ku buryo mu kubasengera twamaje kwiri kubatandukanya parce que izo muhemu mbi zari interconnect. Igiye kuba faible indi yaci yapuye turaruha jamwe muzina makuru, reka dabo tumane dukate ino connection ihari hagati y'imyuka abantu babateje, aho umuryango wawo wari kurashira. Mugabo vyagenze gute? Irembo ryabaye iki umunsi mukuru? No muzo kumva amabanga menshi mwiza kumenya. Reka ngaruka inyuma gatoya. Kamdem ntiyigeze afungura, bari mu hoteli nziza, aravye wa muzungu bazokorana akabona ikizungu ciyambariye ibutura kiriko kirirabira match Barca na Real. We turasinze ati none urya muntu vyakweri afise igikorane cyagikorane dusa premid c'abantu ibihumbi, hasa kuba harimwo abantu bagwaye ariko araba umupira. Murabizi ufise ibebe n'ivyo uragenda ukinyegeza ukarondera uravyumva Imana nawe ari hari yari karasenga muri mutamenyekana. Apremidi igeze mu gikorana baca baha Kamdem ngo atangure kwigisha bwa mbere. Ako kantu karanyohe bamuhaye aravuga ati yo ni je bahaye ubwa mbere kwigisha none urya muntu araza kumaramara ninigisha yamyarara mu mupira yagumye ariko aratikagura amapiza amahamburger je ndiko ndasenga ndiko ndiyubaka urya muntu hari icyo gutanga ukuriko yerekara arabona ibintu mu gikorane. Kamdem arigisha, aje kwigisha arasengera abantu nta kintu cyabaye cyatari. Mugabo savuga ati dufise abavuga butumwa babiri ati ngo twakire naka nawe yavuye muri Amerika nawe agombaze. Haravuga ati noje nimba ntakije uyu wewe biza kugenda gute? Cha kizungu kije kiraza mu buryo buri simple atagukangana. Kije kiraza ati shengero ndabaramukije banyita naka ati ndumva ubunyene hariho ibimuga 25 bigomba bimuguruke atari impumyi zingana gutya ubunyene zigomba zakere kubona. Kamdem ariko mana aba bantu barigorewe, uyu muntu yiri wadasenze, uyu muntu yagumye ari mu bihimbaro vy'isi, jewe nta kimwe kigeze kiba. Ariko aravuga ati none niba rikabivugira iki? Ataraheza kuvuga batangura kumva abantu bariko baravuza induru, aramugurutse arabona ataraheza ati hari abandi bantu bazenye bari kumderuzo ubunyene mu izina rya Yesu Kristo namwe murakize. Biri simple atagukanga atama haleluya ta kuvuga mu ndimi. Araraba ibintu biriko biraba yaciye ava mu gikorana agenda mu ihoteli ati mana urambabaje urankomerekeje umeze gutyo jewe sinigeze fungura icyayi cyiza breakfast bampaye mu hoteli na yanse jewe sinigeze ndya. Urya muzungu namubonye ariko anywa icyayi, namubonye ariko araraba umupira, namubonye ari muri piscine, nta kintu kimwe yigeze akora kimwemu. Man ariko aramugura ibimuga jewe niriwe ntariye atani urwaye ibicurane yakize. Imana ikimubwira ngo niwaheza kwikumagura uze kuntega ugutwi ndakubwire. Ati ntaco mbwira ati none habaye iki?
Imana iramubwira ati wewe aho ukomoka sogokuru wa sogokuruza wawe niwe yazanye ubupfumu mu gihugu. Sogokuruza wundi wawe yatanze ibimazi abana bifura mu muryango. Imana iramudombera ati nawe wenyene ubwawe nturaheza kubohoka, hari ibiki kugwanya kubera ko nawe waratanzwe. Imana iramubwira ati ndi juste atari urya muzungu uri kurabona ni generation ya 5. Sogokuruza wiwe niwe yazanye ubutumwa bwiza mu gihugu, we bazanye ubupfumu nawe yazanye. Nta bicaniro biriko biramugwanya, abo yakomotseko barabihonyeje vyose bamwubakira ibicaniro vyo kuguma, ariko araduga kayangana. Wewe uraduga bikakumanura, ariko we afise imuduza gusa. Ariho muramasikona yama bayita gute yama escalator, ya muramasiko yabona, hariho iyiduga hariho niyimanuka, sivyo? Igisho kubirikira duga ikaba iriko iramanuka. Iyo uriye iriko iramanuka ntufushitse. Muriko mushuri uravuga utera intambuko yo kugira mugabo igusubiza inyuma, uza gusanga ingazi wagize iza gukurikira ari yindi kumanura. Ufite ni nkuko buri kuragira gutya, nivyo canke sivyo? Iyo uri mu ngendo hari igihe uhura n'utuenso ritebe n'utwo, ukabona umuntu ati none ko bobo ko bashitse kare, iyindi yoyo uja ko gusa ntukene kwindura tambuka, ariko iyindi ati rero nisho gituma urya nta bimugwanya bihari, agihagarara ijuru rica rikinguka, parce que akomoka ku irembo, nawe yagizwe irembo. Ariko wewe nico ukora hari ico uvuze ariko itakiza kukigwanya. Yarabivuze numva amaso yanje nanje arasuye kunguruka ukundi. Nico gituma Imana abwiye Gideon imbere yuko uja gutabara ihanga ryanye, genda usubire ku muryango wa so, ubanze usangangure igicaniro cya so, parce que ivyo wakora vyose kiriya gicaniro mwene muzaba ririya rembo ritugawe, umenye ko uzoja hose uri poursuivre, uri kurakurikiranwa. Iyumvire umuntu ndahejeje, iyumvire umuntu ari kumutahe uko umubona wese amufata, ndabaza uwo muntu yogira amahoro mu mutima? Vugana nanje gatoye, aho ugiye hose wanted, hariko amafoto yiwa mu mafilime dora turabe. Iyo umuntu ariko baramurondeza bagaca bashiraho ifoto yiwe, agerageza kwinyegeza kwideguza, hisho kubaho umwidegemye. Mugabo iyo atakiriko kirakurondera uridegemvya, mugabo ahandi ugo muri kurinyegeza. Ibijaye n'amabanga y'amarembo nuko nyene bimeze. Hari abantu muri kino kibanza ntimuzi ico muri ko murazira, mugabo n'amarembo basize babugururiye. Haleluya! Ayo marembo atugawe, ikizokwinjira cyose muri wewe kizosohoka. Tandisiki iyo amarembo yugawe, nta ngwara iza kugutwara umushahara wahembwe. Bazara abantu kubera amarembo icajeje kuronka, Yakobo byaramubayeko. Yakobo umugisha wose yaronka watwara sekuru nono sebukwe Labani, kugeza umunsi avuze ati iri rembo rero, iri rembo ifo kuryugagwa. Mu kuryugara urasike nshabaye yaragiye akirana n'umumarayika, yatanze ikiguzi cyuko bakocora umutsi wo kwita kuryi wiwe. Mugabo kuva ico gihe niho Yakobo, irembo Yakobo ryugawe, parce que Yakobo ni irembo risigura umusuma. Hacahuguruka irembo rindi ryitwa Isirayeli. Aho niho uyu munsi amahanga yose ariko arahezagirirwa.
bivuga ngo niwahezagira Yakobo nzogweza, yavuga ngo niwahezagira Isirayeli, kubera ko Isirayeli ni irembo Imana yaciye ibanje kugara irembo Yakobo. Pawulo ariko atubera umugisha, Imana manje kugara irembo Sawuli, hama yugurura irindi rembo ryitwa Pawulo. Muriko muranyumva? Haleluya. Uyu munsi ari intangamarara, juste kubabwira yuko hari ibibanza bitandukanye vyuguruwemwo amarembo. Hari amarembo y'ubwoko bubiri, hari amarembo yo mu bwami bw'umwiza, hari amarembo yo mu bwami bw'umuco. Satani mu contrefacteur yamariko aragerageza kwigana ivy'Imana ikora. Nimba Imana hari ahantu yagiye plasa amarembo, hari n'ahandi Satani nawe yagiye agira iki araplasa amarembo. Rero ejo zotangura kwinjira kuvuga ubwo bwoko, nzo developa kimwe kimwe mumenye uburyo mu bwiza gusenga, kuko aha niho intsinzi yacu ihagaze. Haleluya, haleluya. Magure ku maguru yanyu dusenga Imana. Yakobo igihe yabona icuririzo yaratangaye, atangura kwibaza ibibazo, ati mbega aha hantu n'ahantu ki? Wow, aha hantu n'ahantu ki? Ngo ahantu hateye ubwoba. 16 Yakobo arikangura avuga ati nukuri uhoraho araha hantu sinari ndabizi. Birashobora gushika ko umuntu ashaka kuba hatazi ibijyana na presence y'amarembo. Umviriza acavuga ngo aha, umviriza haravuga ngo aha niho rembo. Fasha gusoma, aratinya aravuga ati erega ahantu hateye ubwoba. Nivyo ahantu hose hari irembo, ahantu habateye ubwoba. Bavuze ngo hateye ubwoba, nivuga ngo hari ama activity, hari ibikorwa vy'imhema, hari uravyumva amabanga, hari ibinyegezwa. Bavuze ngo aha hantu hateye ubwoba, ati aha ni inzu y'Imana sikindi. Nico cyatuma yita Beteli. Ariko mwaka yacu avuga ngo aha niho cyane gose, aha niho hari ahantu hasanzwe. Mugabo aho hantu yasanze aho hantu hari irembo ry'ijuru. Mwavyumvise? Tugiye kuzomenya ibibanza bitandukanye vy'amarembo. Sivuze ngo nahano hose ari amarembo y'ijuru, hari muzosanga hari amarembo y'abarozi, hari amarembo y'abadayimoni, kandi iryo rembo ritugawe. Iryo rembo ritugawe, umenye neza yuko azo kwa mahara gatikizo aho hantu. Nico gituma Yesu avuze ngo imhemwe bivuye mu muntu ntigenda burundu, ngo ariko ngwiguma hafi yiwewe. Irindire iki? Irindire ko wa muntu akora ikosa byo gusubira kugira iki, kugururira gushiraho irembo. Bivuga ngo iyo zibomye uburyo byosura kwinjira, bazi Yesu arige yakiza umuntu bakacamubwira ngo genda ntukongere gukora icaha, kubera ko ico caha yakoze ni irembo. Mwavyumvise? Gusanga ari ikintu umuntu akora ntazi gituma gikora, mugabo ni irembo. Yamariko arugurura, aravuze ngo vyukuri ahantu hateye ubwoba, ngo aha niho nzu y'Imana. Avuti aha ni iryo rembo ry'ijuru, aha ni iryo rembo ry'ijuru. Amen. Kugira ngo juste muvyumve aha hantu, aha nyene aha Yakobo yavuze ngo ni iryo rembo ry'ijuru. Munyumvirize neza, ya ngoro Salomo umuhungu wa Dawidi yubaka, yayubatse aha hantu nyene. Nico gituma niho hantu uyu munsi hahurira amadini atatu, kandi yose avuga ko aho hantu ari ahantu Abisilamu. Ubu hari umusigiti Abisilamu bavuga yuko niho Mahomet canke Muhammad yaronkeye inspiration, aheregwaho Quran, igitabo cera. Aha nyene
niho abakristo bavuga ko n'ingoro y'Imana yubatswe Beteli. Mugabo kandi aha nyene niho idini ry'abajuif naryo rivuga yuko nisho kibana hahurira. Nisho tumo abagiye vuba cyane ifo konjayo kugira ngo nzinabwira amakuru y'imvaho neza. Ntavuga ivyo numvise ivyo. Igihe kiraje muri ko mumva ano mabanga. Igihe kiraje kandi kirageze aho ibibanza vy'Amarembo tuko turavuga umunsi umwe nzora ntwara equipe tugiye kuraba ibi bibanza vy'Amarembo atandukanye muri Israel. Ndiko ndavugishwa bazoguha visa kubera ko wiyandikishije. Mwanyumvise kuko nunga Imana mbwiye ngo aha nahisemo kwaba irembo ry'ijuru. Murambise amaso yanyu reka vishizo bivugejo. Dushima Imana. Urakoze mwizigigwa utugiriye neza kuduha kumenya ubwira kandi ibibanza bitandukanye vy'Amarembo yo mu buryo bw'imhemu. Muntu mbere yuko tumenya neza uburyo tubwizo kwegukira ivyacu. Waradusezeraniye muri sogokuru wacu kwizera Aburahamu. Uravuga ngo uruvyaro rwawe ruzokwegukira amarembo y'abansi bago. Nta kuntu twokwegukira amarembo tutazi. Ndagushimiye ko Mana yanjye yo kwizegwa ano mabanga washimye kuyashira ku mugaragaro kugira ngo abe na Aburahamu Mwami Imana bashobore gutambukira mu vyo wabasezeraniye kwegukira amarembo, possessing the gates of our enemies. Ndasenze Mana yanje yo kwizegwa ngo abana bawe ubahe imhemu yo guhisurirwa bamenye ano mabanga, bamenye ikibanza Mana yanje yo kwizegwa kirimwo irembo ririko ragwanya ubuzima bwabo mw'izina rya Yesu Kristo w'Nazareti. Mwami Imana bagende bugare kandi waravuze ngo icyo tuzohambira hari amarembo tubwiza kugarira hano muri nosi nayo tubwiza kugurura hano muri nosi kugira ngo icyo ugomba Mwami Imana mu bwami bwawe abari cyo cyambara umubiri kigaheze kikabana natwe. Ushobose abana bamwe Mana kuri ikiguzi cyose cyo gutahura bino binyegezwa kandi bagende batambukire mu byo Imana ijambo ryari kuratubwira uzobukoze mw'izina rya Yesu Kristo tugushima. Amasi menshi ku mwami w'abantu.